Uyu munsi nagomba nzane icyumviro tugiye gusangira gikomeye kiza no gutwinjiza mu kwezi kuri imbere yacu, kwezi k'umunani. Tujane hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Mbere ko nsoma gusubira mu byagezwe, reka nsome Zaburi. Ndaza gufatanya imirongo nk'itatu ama duce twiga gato. Zaburi 77 igice cya 11. Zaburi 77 igice cya 11 haravuga ngo, nzovuga ibikorwa by'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Nzovuga ibikorwa by'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Nzokwiyumvira ibyo wakoze byose, nshire umutima ku bikorwa wakoze. Haleluya. Muje muranyishura haleluya. Aha, ndeka subire muno murongo. Nzovuga ibikorwa by'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Nzokwiyumvira ivyo wakoze byose, shira umutima ku bikomeye wakoze. Imana ishimwe. Uyu ni Dawidi ariko aravuga aya majambo, ariko nagomba aya majambo tuyavuge nka twebwe nyene. Vuga uti, nzovuga ibikorwa by'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza vya kera. Nzokwiyumvira ivyo yakoze vyose, shira umutima ku bikomeye yankoreye. Amen. Muri iki cigwa nagomba kubaganiriza icyo nise itegeko ryo kwibuka. Itegeko ryo kwibuka. Kwibuka meze nk'utanga isobanura cyangwa definition yo kwibuka. Kwibuka no kugarukana kahise muri kubu. Kwibuka no kuzana ibikorwa vya kera, ivy'Imana yagukoreye kera, ukabizana uno munsi, ukabishira ku mutima uyu mwanya. Kandi bifise inyungu zikomeye cyane. Kwibuka bifise inyungu zikomeye cyane. Imisha yacu ingene imeze, imisha yacu nishoye gutandukanya ibiriko biraba. Reka ndabivuga ndi kuntu. Umushasha aze kuvuga emotion, fate muri uru ruhande rwa emotion. Emotion zacu ntizitandukanye ibiriko biraba n'ivyabaye muri kahise. Iyo umuntu agarukanye kahise keza muri kubu, naho yoba yari mu bintu bitameze neza, arashobora kumva umunezero, arashobora kumva umunezero uhagurutse mu bigumbagumba vyiwe, udafatanye nuko hari ibintu bibaye muri uwo mwanya, mugabo ufatanye nuko hari ibintu Imana yakoze muri kahise bigarutse no munsi muri kubu. Alors ivyo bituma umuntu anezerwa, umunezero udafatanye gusa n'ibiriko biraho ubunyene, mugabo ufatanye n'ivyabaye muri kahise. Alors ivyo Imana yakoze muri kahise, burya Imana ntiyiteze gusa ko tuyibishimira, hama tuje kuyibishimira tuce tuvyibagira, hama tuce tubandanya ubuzima. Ivyo Imana yakoze burya yaduhaye inkomezi zacu za kazoza. Ibintu byose Imana ikoze ntiyitega cyane cyane ko kugira ikimazi gusa uwo mwanya bigukoreye. Iraniteze ko bizokugirira ikimazi uwundi munsi uzoba ukeneye kwizera Imana, uzoba ukeneye gushira umutima ku Mana no kwizigira Imana. Ivyo rero bikuzana ahantu umenya ko ibikorwa vyawe vya kahise, ibikorwa Imana yakoze mu buzima bwawe muri kahise, ni nguvu zawe z'uno munsi na kazoza.
iyo umuntu atabimenye agenda abaho uno munsi akabaho nejo mugabo akibagira kahise. Iyo yibagiye kahise aca yiretrouva hariho umunezero umwasi yagiye aramunyaga, inkomezi umwasi yamunyaze, mbere bikarangira kenshi ataye no kwizera. Bani Imana ni ikintu kiri très dangereux kwibagira ivy'Imana yakoze muri kahise, kuko ivy'Imana yakoze muri kahise birimo ibanga rikomeye cyane. Mpava ndababwira mu mwanya, umuntu wese ari hano nagomba ndakugarukane apana imbere muri kazoza cyangwa ubunyene, mugabo ndakushikane gatonyi muri kahise. Ngomba amaso yacu umwanya tuzoba twicaye ngaha uyatune, uyasubize inyuma gato, usubize inyuma gato, uraba ubukuru bw'Imana yawe yejo. Muzi Imana yawe yejo ntibisigura ko yahindutse, niko ndakubwira uraba ubukuru n'ubushobozi bw'Imana yawe yakweretse muri kahise. Urabe inkomezi zayo, urabe ukugoroka kwayo, urabe imbabazi zayo, urabe kugira neza kwayo yakugiriye muri kahise. Ivyo wonye nitwashobora kubizamura muri twebwe muri uyu mwanya, Bani Imana muraza gutangazwa n'ingene haza gutemba ubushobozi bukomeye cyane muri wewe, buguha umunezero, buguha guhagarara, buguha ivyizigiro ko ivyo uhagazemo navyo nyene uzobironkera inyishu. Haleluya. Rero akantu ka mbere ko gufata nuko ibikorwa byose Imana yakoze mu buzima bwawe ari nguvu zawe zuno munsi nejo, agugafate nka nkama. Now umviriza rero Dawidi avuga ngo nzovuga ibikorwa vy'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Umviriza akantu yavuze, nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Mbega hari ivy'Imana ikiramukorera ubu nyene birashoboka canke ntibishoboke? Mugabo Dawidi yavuga ngo mu buzima bwanje, mu kubaho kwanje, nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera, nzokwibuka ibikorwa wankoreye vya kera, nzokwibuka ivyo wankoresheje kera. Kubera iki kugarukana kahise? Dawidi kubera iki agarukanye kahise mu maso yiwe? Ni kubera birafise imbaraga zikomeye cyane, birafise ikintu bivyura mu mutima w'umuntu. Uvuze ngene yabandanije, nzokwiyumvira, nosema ko nzokwibuka gusa, mbwa nzokwiyumvira. Yavuze ibintu nka bitatu: nzovuga, hama nzokwibuka, hama nzokwiyumvira ibikorwa vyawe vya kera. Ndabizi neza duhagaze ngaha, umwe wese muri twebwe arafise kahise kiwe n'Imana. Hari ivy'Imana yagukoreye muri uku kwezi guheze, hari ivy'Imana yakoze mu buzima bwawe mu myaka 5 iheze, hari ivy'Imana yakoze mu kiringo ntazi inyuma yawe. Mugabo umviriza training tugiye kugira, nzovuga ibikorwa Imana yakoze, nzokwibuka ibitangaza yakoze mu buzima bwanje, hama nzofata umwanya niyumvire ku bikorwa Imana yankoreye. Iyo bica hose birafise inkomezi, iyo bica hose birimo ibanga. Nimba Dawidi ibi yarabikoze, iyo bica hose birimo ibanga. Yari bwari ubuzima bwa Dawidi. Umunsi umwe Dawidi muri kamwese igihe bamuhamagaye, Saul amuhamagaye, imbere yabo hari challenge ikomeye, hagurutse umugabo witwa Goliath. Hama Dawidi yipresenta nk'umuntu ashoboye kwica Goliath. Hama Saul amuravye gutya aramukengera, haravuga ati wowe uracyari muto, daye ntumenyereye ivy'intambara. Mugabo urya Goliath kuva kiri umwana yatojwe ivy'intambara. Ariko Dawidi acagarukana ibikorwa Imana yamukoresheje, abwira Sauli, aramubwira ngo jewe mbona gutya narisha idubu, narisha intambwe, Imana yarankoresheje ndisha idubu n'intambwe. Ati rero simpfuye kuza gusa kugwana na Goliath, ndafise kahise n'Imana.
ndafise ivy'Imana yakoze mu buzima bwanje muri kahise. Aho inkomezi zanje si ivyo bintu nyambika, inkomezi zanje sitaye, inkomezi zanje ni ingene nzi Imana yanje ya kahise. Dawidi abipresenta nka force yiwe, abipresenta nk'ubushobozi, nk'ugutahura afise kw'Imana yiwe. Hama mwese murabizi ijambo yaciye avuga rirakomeye, yavuze ngo uhoraho, kubw'uhoraho uyu mugabo Goliyati nzomugira nka kimwe muri ivyo. Mubwire amen. Nzomugira nka kimwe muri ivyo. Umviriza, kwibuka kahise ico bizana biguha ukwizera ko gukata umutwe ibigatanya. Kuko iyo cyose muri kahise hari ibigatanya waciye umutwe. Abantu bafise ibigatanya bamaze guca umutwe bambwire amena. Nimba ufise ibigatanya bimaze gucikira umutwe imbere yawe, nico gihagaze imbere yawe kizocika umutwe. Mugabo biragusaba kubanza kwibuka. Haleluya. Uwo mutwe w'ico kigatanya cyakebwe, uwo mutwe w'ico kigatanya umaze guca, nshuti yanjye, bizogufasha umunsi uzowahagaze imbere y'ikindi kigatanya kwibwira ngo nimba vyarashobotse, nimba naraciye umutwe iki canke kiriya, niki naco nzokigira nka kimwe muri ivyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uku kwezi tuzoca imitwe ibigatanya. Ukwezi tuzoca imitwe ibigatanya. Kubera turafise histoire n'Imana yacu. Ntituvuze ubwa kabiri no munsi. Turafise urugendo n'Imana yacu. Iyo tuvuze ngo numwizigirwa turazi ibyo tuvuze. Iyo tuvuze ngo ni nyewe nkomezi turazi kandi turazi ibyo tuvuze. Haleluya. Uku kwezi ari bigatanya vy'ingwara bizocika umutwe mu izina rya Yesu. Uku kwezi ari bigatanya by'ubukene bizocika umutwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Kwibuka. Nzovuga ibikorwa vy'Uhoraho. 2, kuko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera. Nzokwiyumvira ivyo wakoze. Haleluya. Haleluya. Reka ndabafashe kujya. Ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe ni wowe uzobiha inkomezi. Imana iguhaye telefone kuko wasenze ni gitangaza. Mugabo ni wowe uzobiha inkomezi ivyo. Ni uzovuga ati ndazi Imana yanje yangiriye ibi. Imana iguhaye akazi kuko wasenze, ico ni gitangaza cawe, kandi nikiremereye kuri twebwe, kiremereye kuri wewe. Cyo gituma bisaba ko wewe uhagarara ugaha imbaraga, ugashima, ugaha ubushobozi ivyo bitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Mvuge gute? Umuryango wose Imana yuguruye simaka ngo ubusa n'uwiwanje, uwiwawe nyene nishimwe ryawe, n'imbaraga zawe zejo. Kandi uko biba vyinshi, uko bigwiririkana mu buzima bwawe, niko imbaraga zawe zejo zigwiririkana. Haleluya. Tuje mu wundi murongo, Zaburi 5 umurongo wa 5. 5, donc jana 5 umurongo wa 5 avango mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo abo yatoranije. Nashaka murabe cya cyimviro nyene, mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze. Wibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze. Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mw'isi yose. Yama yibuka isezerano ryiwe imisi yose, ijambo yashinze yama yibuka uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe bidashira. Imana yabwa icubahiro.
dusome undi murongo mu gusubira mu byagezwe 6:12. Gusubira mu byagezwe 6:12 havuga ngo muze muheze mwirinde, muze muheze mwirinde, ntimwibagire Uhoraho, ntimwibagire Uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa, yabakuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'ubuja, mu nzu y'ubuja. Haleluya. Reka nze muri context gato. Ngaha Imana ikibwira Abisirayeli, Abisirayeli hari inkuru nini cyane ifata impapuro nyinshi cyane muri Bibiliya. Abahinga bavuga ko biba itwara 14% y'ijambo ryose rya Bibiliya. Inkuru y'Abisirayeli ukuva muri Egiputa bakaja i Kanani. Alors ni inkuru ikomeye cyane, ifite ibintu byinshi cyane twigisha. Ngaha mwibuka ingera Abisirayeli bavuye muri Egiputa bavaho bagenda i Kanani. Hari ibintu bikomeye cyane Imana yakoze mu kubakura muri Egiputa. Icambere, murazi ko yateje ivyago bihambaye, ivyago 10 kugira ngo Farati bagondozwe arekura Abisirayeli bagenda. Ivyo Imana irabikora ibikoresheje inkomeza. Bari Imana harabaye ibintu muri Egiputa ku buryo Farao nkamwe yogaruka ku isi akavuga ibyamubayeko abantu botangana. Urabona kuvyuka usanga ibikere ahantu hose igihugu cyose cyuzuyemo ibikere. Vyavuye he? Imana yatanze ibitegeko ati ibikere bize byuzuye Egiputa yose. Ibikere bica byuzura Egiputa ahantu hose. Uguruye inkoko, ugiye mu ibido, uravye igiseke, mu gitanda, ahantu hose uzura ibikere. My God, Imana yateye ubwoba. Icago ico kirarengana, hama hazi ikindi cago. Igihugu cyose amazi yose acika amaraso, amazi yose. Wabisa amazi mwijage uravye gutya amaraso. Wabisa amazi ahantu hari hose amaraso, ibombo uguruye amaraso. Ikintu cyose amazi yose acika amaraso. Undi mwanya atera ibibugu, Egiputa yose atera ibibugu, ahandi atera inzige. Hari ibintu bitangaje biteye ubwoba muri Egiputa kubera ugukomera kw'Imana wizeye. Igihe cyose ndiko ndasoma iyi nkuru, nkasoma n'ibitangaza Imana yakoze ikoranye n'Abisirayeli, nama numva muri jewe cyangwa undi muntu ndiko ndigisha no mubwira kwizigira Imana yiwe. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana mugendana, Imana iri muri wewe ni Imana ikomeye. Sinzi nkamwe Farao, twe tubizi kuko twabisomye, mugara abantu babibayeho gutya. Ibi bintu barigendemo, barabona ibintu Imana ikoze ngaho. Muga Imana yavuga ati Abisirayeli aba ibi bintu bazova bavyibagira. Jewe ndiyumvira, sinzi ngira Abisirayeli bari bameze, muga ndiyumvira ko ico kintu cyari kungora kwibagira. Muga ivyo nyene barasohotse muri Egiputa, baragiye babonye ibitangaza by'aka burarugero bibaye ngaho, baragenda. Bagiye Imana yavuga ati abantu bazova bavyibagira. Irabibusa, iraze muze muheze mwirinde, ntimwibagire Uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Amen. Imana ibibusa kwirinda kugira ngo ntibaze bibagire. Ari Imana kadabwire umuntu akozwe mu kwibagira. Umuntu ingera ameze atigishijwe kwibuka, kwibagira koko biri hafi yiwe gose. Ikintu giye kubunyene mu minota nka 30 munashe ko yacibagiye. Ibiki aciye ukwezi hoho umuntu ashiye ku ndamaze kubona abantu akambwira ati pastor jewe Imana iranyanka nta n'ikintu nakimirankorera. Mugabo suko atakimana iramukorera, nuko ivyo yamukoreye byose yaravyibagiye. Alors Imana ibwira bise ati muze mwirinde ntimwibagire. Undi murongo umwe gusura mu byagezwe 7 umurongo wa 18 aho nyene imbere gatonya. Nyiganza mugenza wati ntuze wibagire. Mubwira ati ntuze wibagire. Haleluya. Ego. Ntimuze mutinye. Ntimuze mutinye. Muze mwibuke ivyo Uhoraho Imana yanyu yagiriye Farao. Muze mwibuke ivyo Uhoraho Imana yanyu yagiriye Farao n'igihugu cyose cya Egiputa. Haleluya. Amen. Imana ibigisha ngo ikizotuma mudatinya, ikizotuma mugumana kwizera, ikizotuma mugwa mwizeye Imana
nimuze mwibagire, muze mwibuke ibyo Uhoraho Imana yanyu yagiriye Farawo n'igihugu cyose cya Egiputa. Kubera ko Imana yababwira ngo bibuke ibyo yagiriye Farawo, kwari kugira ngo bibacikire inkomezi imbere y'andi mahanga, kwari kugira ngo imbere y'andi mahanga bizere Imana yakoze muri Egiputa, yakoze ivyo, bizere ngo n'ibindi izobikora kubera iracari kumwe natwe kandi iracari y'Imana nyene. Rero nawe ushobora kuba ufise Egiputa yiwawe, ushobora kuba ufise Farawo wawe. Farawo ashobora kugiranwa ngaha n'ikintu cyoba cyarigeze muri kahise kwitambika imbere yawe, hama Imana ikoresheje ububasha bwawe bukomeye irakubatura abantu, iragukura muri ubwo buja. Urafise Egiputa yawe, ahantu wajakariye imyaka, ahantu wajakariye ibihe binini cyane, muga aho hantu wajakariye Imana iragukura no munsi nukihari. Ivyo yabo Farawo Imana yishe imbere yawe, yaba Egiputa Imana yagukuyemwo, Imana ikubwira ngo uze wirinde ntuvyibagire. Kubera iki? Ni kubera harashe kwipresenta indi Egiputa imbere yawe ejo, hashe kwipresenta undi Farawo imbere yawe ejo. Nga ikizotuma wica Farawo wa kabiri nukwibuka Farawo wa mbere Imana yishe mu buzima bwawe. Haleluya. Ikizotuma usohoka muri Egiputa yindi nukwibuka yuko ari indi Egiputa Imana yagukuye mu karengana. Rero Imana yababwira ngo ntimuze mwibagire, hazoza ibintu byinshi basamaza, muzohura n'abandi basi benshi, ariko nta mwasi yariho yanganya Farawo, nta buja muzoba mu bwanganya Egiputa, muzogume mwibuka aho Imana yabakuye. Haleluya. Tuavanse gato. Dai imbere yuko navaza, kimwe mu bintu bizogutuma kuguma wibuka nuguhanga amaso Imana n'ivyo yakoze. Tujane hariya mu ba Yesaya 45 umurongo wa 23. 23 avuga ngo ndirahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje, ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje tazokwirahuruzwa, yuko amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizondahira. My God, my God. Subira kuri 20 naho. Ni mu ntumbere mukizwe, ni mu ntumbere mukizwe mwa mpera zose z'isi. Iri jambo avuze ngo ni mu ntumbere mukizwe, ahandi abasandi mabiri yamuce mubibona havuga ngo ni mu muhindukirize kwa maso mukizwe. Ni mu ndabe, ni mukura amaso yanyu ku bintu muyandabisheko hama mukizwe. Bwana Imana, ibanga ryo kubona ibintu kanaka mu buzima bwawe nuguhindukiza amaso kuri we. Yavuze ngo ni mu mpindukize kwa maso hama mukize mwampera z'isimwe, kuko ari jewe Mana atayindi. Kuri 22 naca avuga 23 cyane ngo ndirahiye, ndirahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje, ijambo ritabesha rivuye mu kanwa kanje, ritazorahuruzwa, ntirizorahuruzwa n'umuntu n'umwe, yuko amavi yose azomfukamira, yuko amavi yose. Bwana Imana, Egiputa ifise amavi, Farawo ari n'amavi, Satani afise amavi, umusozi ufise amavi. Muga umviriza ijambo ry'ukuri sose mu kanwa k'Imana, atirirahiye ko amavi yose azopfukama. Haleluya. Gupfukama bisigura iki? Bisigura ngo bizokuba Imana yawe, bizotinya Imana yawe, hama bive mu nzira yawe. Haleluya. Aha. N'indimi zose zizondahira, n'indimi zose zizokwatura, zizondahira, zizomurahira kwari iki? Kwari jewe Uhoraho. Oh God. Imana yawe itegezwa gupfukamirwa n'amavi yose. Vuga ati Imana yanje itegerezwa gupfukamirwa n'amavi yose. Tumbere umusozi ubwatu, wa musozi we pfukama mu izina ry'Uhoraho. Wa musozi we pfukama, pfukama,
wangwara we pfukama mu izina ry'uhoraho, wa kibazo we pfukama mu izina ry'uhoraho. Mugabo ibanga ryavuze ngo mutumbereze amaso kuhoraho Imana yanyu, mugarukane imitima kuhoraho Imana yanyu, mwizere. Kwibuka nicyo cyonyine gishobora gutuma umutima wawe ugaruka kuhoraho. Igituma Imana yaguma ibwira Abisirayeli, Imana isanze Abisirayeli bari mu bintu bataye inzira z'uhoraho, ijambo rya mbere yababwira ngo mwibuke, mwibuke. Ibasanze mu gukekeranya yababwira ngo mwibuke, kubera kwibuka niko kukugarukana ku Mana yawe. Kwibuka nibyo bikugarukana kwizera inkomezi z'Imana yawe. Kwibuka nibyo bikugarukana gufatana n'umutima wayo. Amen. Kindi kintu kwibuka bizana, somera muri Filipi 3:3. 3:3 bavuga ngo kuko tweho turabakebwe, kuko tweho turabakebwe, dusenga Imana mu buryo bwa mpemu, dusenga Imana mu buryo bwa mpemu, tukirata Yesu, tukirata Kristo Yesu, nitwishimira ivy'umubiri, nitwishimira ivy'umubiri. Kwibuka bizogukura mu gitigiri cy'abantu bishimira ivy'umubiri, hama wirate Kristo. Amen, 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 amen. Kwibuka bizogutuma, urabona, kwishimira ivy'umubiri bisigurika. Uri kwasoma munsi Paulo ivyo yavuze ngo iyo shaka kwirata nari mfise ibintu byinshi byo kwirata. Hati jewe ndumuheburayo, mu bujyanye n'ivyagezwe nigiye ku birenge bya Gamaliyeli, mu vyishaka nahamishengero. Hariko aravuga ati ivyo vyose narabitaye, mpitamo kwishimira kwirata Kristo Yesu. Ngaho ikintu ngomba kukwigisha, nagomba kwigishe ko nibatubwiye kwizera Kristo Yesu, batubwiye kwirata Kristo Yesu. Imana ntituyizera gusa, turanayirata. Amen. Iyo tuvuze ngo kazoza kanje ndizeye ko kazoba keza, ni kubera aho ndiko ndirata Imana. Amen. Kwirata Imana nukuvuga, nukwizera ibintu kandi ukabivuga mugabo ufatiye ku Mana. Ndi mu ntambara, hamwe mbwira abantu bose ati intambara siyo kunyica, iyi ntambara nzoyisohokamo amahoro, sintayihambaye. Ndiko ndirata, mbwa ndiko nirata Kristo. Sindabivuze gusa kugira ndabivuge, ndabivuze kubera nizigiye Kristo. Haleluya. Umuganga arantoye ingwara, arambwiye ati rindira urupfu, hama nkamubwira ngo handitswe ngo sinzopfa nzobaho. Hama nkizera Imana ikiza, ikora ibitangaza, hama ikankiza. Nyumviriza, iyo uri kuravuga amajambo nk'ayo nicyo bita kwirata Imana. Kwirata Imana ni ukuvuga amajambo womenga urishimye mugabo uri kushima Imana yawe. Haleluya. Ibaze ushitse imbere y'umuryango nta rufunguruzo ufise, mugabo urizeye ko Uhoraho azokugura uwo muryango, hama ukabwira abantu ngo nzohinjira hajya ahantu utarahinjira. Uriko wirata Uhoraho, uriko wirata Imana. Haleluya. Kwirata ivy'umubiri Paulo yarabibugije, yavuze ngo nimwishimire ivy'umubiri, nimwishimire ivy'umubiri. Kubera iki? Ivy'umubiri bimara kanya gato, ivy'umubiri birahindagurika, ibiboneka n'ivy'akanya gato, ariko mwirate Kristo. Haleluya. Urashoboye ku ahantu mu kintu hama ukavuga imbere yuko iyo situation ihera, ukavuga ati ngiye kuhakura intaye shasha. Ivyo bavyita ivyizigiro vy'abizera. Nga muri ivyo vyizigiro vy'abizera si ikintu giva gukora kuko nyene, ni ikintu gifatanye no kwizera inkomezi n'ububasha bya Kristo bikubamo. Okay, ngaruke gato ko Bisirayeli. Abisirayeli kimwe mu bintu vyabagoye cyane nukugumiza amaso ku Mana. Barabonye Imana, ibikomeye Imana bikoreye hagati yabo, mugabo ikintu cyabananiye nukugumiza amaso ku Mana yabo. Abisirayeli irihanga rirateye ubwoba. Je mu bitangaza bimwe Imana yabakoreye, yakoze muri ryo rugendo, hamwe ibitangaza bimwe binyiganza umutima wanje.
Nibaze urugendo bagize imyaka 40 ari abantu imiliyoni 2 bashaka ko barenga imiliyoni 2. Nta numwe yagwaye n'inyonko, nta numwe yagwaye n'ubushuhe. 2 miliyoni z'abantu bari mu bugaragwa batagira amatwarete, badafise abantu baza baraza bapompa ivy'isuku. Mugabo 2 miliyoni z'abantu biyitubwira ngo nta n'umunyantege nke yari muri bo. Kubera iki? Kubera Imana hagati yabo. Mwibaze ku murango abantu barabaye ibintu, Imana tuvuga iri réel. Harabaye ibintu ku murango bakabona inkingi y'igicu. Iyo nkingi y'igicu ikabarongora ikabaja imbere nabo bagakurikira. Mwijoro hakacaza inkingi y'umuriro nayo Imana yaciye ubwenge vraiment. Mwe mwibaze ku murango harabona ikacibahereza inkingi y'igicu, ati igicu nico kizobarongora. Mbwa mwijoro ntibobona igicu, Imana ikizana inkingi y'umuriro ati genda mukurikirana ijya nkingi. Urumva bagenda mu bugaragwa bafise busore igenda ibatumbereza iyo baja. Kubera iki? Kubera Imana yateye ubwoba. Mbwa kandi Bibiliya ivuga ngo ubwo rugendo rw'imyaka 40 nta muntu numwe muri bo yigeze avyimba n'ibirenge. 40 uri kuragenda nta numwe yabye. Nove bivuga ngo baragenda bukabirira ko bagasura kagenda, mugabo muri bo nta nuwigeze avyimba ibirenge. No sur masa birivuga ngo impuzu zabo ntizigeze zishira. Bone Imana yiniyo Mana yacu kweli. Rimwe rimwe nge niyumvira iyo twicana twiganyira iyo twicana turira, Imana ikabizi kiri mu buzima bwacu. Haba ati ubu bwoko bumeze gute? Barazi jewe ndi mu buzima bwawe ibyo shoboye gukora ko n'impuzu yawe yoreka guhera, si jewe ni jambo. Imyaka 40 kandi nosema guhera. Mugabo wibaze ikirato umwana yatanguye kugenda nafise imyaka 5 yagumya cyambaye gushika afise imyaka 45. Ikirenge mbega cyarakuze cyane, cyarakura ikirato kigakura ikirato kigakura. Mbega Imana. Oya mbere nta mani idakora ibitangaza je nzopfa nizeye. Nararahiye nzosha ndepoza microphone. Abantu basangiye nanje umugambi bambwire amen. Ibaze nimba umushatsi nimba bimosha he navyonzi canke nawe ushiye gusanga utakura. None yabujije impuzu ko zihera ikabuza ibirato guhera, iyo niyo buza n'umushatsi gukura. Muga Imana yabwira ngo hamwe n'ivyo vyose nimuze mwibagire. Umunsi umwe baragenda banyotewe mu bugaragwa nta mazi ahari. Imana ishibwira Mose ati genda ubwire rijya buye ribaha amazi. My goodness. Genda ubwire rijya gitandara kibuye kibaha amazi. Eregi iyi ni inkuru yabaye. Ibi ni ibintu byabaye. Aya n'amateka y'Imana yacu yuzuye isi yose. Acaragenda arakubita icyo gitandara, amazi acarasendanisha, baratora amazi muga baranarinda amazi avuye mu ibuye ukavoma ukanywa. Hey, baranywa Imana ibahereza. Mu bugaragwa hari hashushe cyane, mwijoro harakanya cyane kuburyo udashaka kwaba. Ariko kandi ku murango naho habashushe cyane, mbwa mwijoro habakanye cyane. Mbwa Imana ikaraba ati atanaza keneye temperature ingana gutya, uriya nawe akeneye temperature imeze gutya, ujya hanje nawe akeneye temperature imeze gutya. Ikabirega ku buryo umuntu wese muri twebwe mu Bisirayeli wese abafise temperature ikwiye akeneye. Ukeneye bushuhe akaronka ubushuhe, ukeneye ubukanye bugerera n'injye akaronka ubukanye, bose baguwe neza. Kimwe mu bindi bitangaza bintangaza gose ni cyabere muri Egiputa, aho birivuga ngo
igisagara cyose cyacuze umwijima sofu igosheni ahantu hari abisirayeli agasagara gatonyi bari bacumbitsemo haguma hari umuco honyine. kubera iki ndiko ndakubwira ibi? Ndiko ndakubwira amateka y'Imana wizera iyo ariyo. Shaka kutibagira ibi byari bikomeye ku Bisirayeli. Mbwa nawe urafise ibintu byawe, urafise ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ivyo nkuko yabwiye Abisirayeli ngo nimuze mwibagire, nawe urikira kubwira ngo nuze wibagire ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe, kuko ni inkomezi zacu z'ubunyene hamwe nejo muri kazoza. Ikintu rero kimbabaza ku Bisirayeli nuko hamwe n'ibi bintu byose babonye, umunsi umwe baragenda, Mose adugaga umusozi kuganira n'Imana, amaraho iminsi. Bace babwira Aroni ati Aroni, Mose yatuzanye ntituzi iyo yagiye, n'Imana yatubwiye twumva twayibagiye. Ati rero ducurire imasa mu zahabu. Ati turaguha amahereni yacu, tuguhe ibikomo, tuguhereze amashenete yacu, hamu ducurire inka nziza mu zahabu. Ati hama tuyisenge. Aca ari bacurira neza, baca bayishyira imbere y'ikoraniro ryose, baca barayunamira bavuga ngo ni wowe Mana wadukuye muri Egiputa. Iyo bapfuma bavuga ibindi ntibavuga ivyo, habwa ati ni wewe Mana ukwiye kubaho wadukuye muri Egiputa. Imosambre ko Imana yawe yarabibona, igumabwira ati nimuze mwibagire ivyo bimasa n'ivyo vyimviro vyanyu bitaraza. Je nabakore bitangaza, ndabugurura imiryango, ndabagobotora mu maboko ya Farao. Mbwa kwibagira nivyo vyabashikanya ahantu basenga ibigirwamana. Kwibagira kimwe mu bintu bizokora mu buzima bw'umuntu wese yibagiye, bizana umutima we kuva ku Mana akawumatanya swat n'abantu, swa n'ibintu, swa n'ibigirwamana. Igihe umuntu wese yibagiye Imana yiwe, biri automatique umutima wucuva ku Mana. Nta kintu na kimwe bise bari kugira imitima yabigume ku Mana kiretse kwibuka ko yabanye nabo mu bihe bigoye. Hari umunsi barira ijoro ryose babwira Imana ati Mana, ibikebere vyo muri Egiputa bituwanye vyinshi, dukura ahantu. Hama birivuga ngo Imana yurukanwa no kubatabara. Mugabo ivyo baravyibagira. Ariko tureke gatonyi aba Bisirayeli. Nshuti yanje, erega vyoshika nawe vyoshika ukibagira, nawe vyoshika ukifata nkaho umenga uri umuntu Imana itahezagiye. Erega vyoshika ukifata nkaho umenga ntuzi Imana yawe. Vyoshika ukibagira ukicara ahantu nkaho umenga uwo guha Imana mwoburana. Umunsi umwe Yeremiya yavuze ngo nifuza ko tuburana. Biseye avuga ati twifuza kuburana nayo. Bani Imana, vyoshika umuntu yumva umenga arafise ibisaba, arafise ibintu yozana imbere y'Imana, akayibwira ngo jewe warampevye, waranyibagiye, raba bawagiriye ibi, rabi wagize ibi, je ni wigeze ungirira neza. Mugabo hari umuririmbyi umwe nkunda yavuze ngo mubare imigisha yanyu, muyiharure, irabatangaza ingene ari myinshi cyane. Irabatangaza ingene ari myinshi cyane. Mugabo birasaba kwibuka. Je narigeze gusenga Imana shonje, irampa ivyo kurya. Mugabo ivyo no vyibagira, nta hamwe nto kwicara hano ngo nibuke. Urashe ko warigeze gusenga Imana ngo igukize kandi iragukiza, mugabo ivyo vyibagira nta hamwe utokwicara ngo wibuke. Bibiri ivuga ngo kugira wibuke. Bani Imana, kwibuka si ikintu gipfa kuza gutyo nyene. Kwibuka ni ibintu ufatira program ukaraba aho Imana yagukuye. Kandi umuntu wese nga arafitaniye amateka n'Imana. Urafisa Imana yagukuye, urafisa ikugejeje, kandi yabanye nawe iba umwizigirwa. Baribagira. Iyo umuntu yibagiye ikintu cyambere atukwizera kwiwe. Urazi ibintu vyagukoreye? Urazi ibintu wize? Urazi ko kwizera gufunctiona? Ngaho kwibagira ivyo kwizera kwakoze bizokuzana hano wizera ibindi bintu bitazogukorera. Izere uhoraho, shira umutima wawe ku Mana. Uyu munsi naje kugufasha
tuguna amaso yawe uyagarukane kuhoraho. Subira ivyo yakoze, subira ibinyenkomezi yakoze. Hari umwami akomeye cyane yitwa Sawuli muri Bibiliya. Birivuga ngo umuvugishwa n'Imana Samuel yaraje mu robanuza amavuta, atangura umuntu mwiza yarobanijwe n'Imana amavuta. Ariko hagati yaho umunsi umwe agenda ku rugamba, mugabo itegeko ryavuga ngo ubanze urindire umuvugishwa n'Imana atanga ibimazi, banze urindire habanze habeho gutanga ibimazi. Birivuga ngo uwo mugabo Sawuli aratinya abantu. Abantu baramubwira ngo yatevye tanga ibimazi, yatevye tanga ibimazi. Hama kubwo gutinya abantu, kubwo kuraba ikigohe cy'abantu, acaribagira amategeko y'imhemi cyavuga. Hama acayiro tuva ariko arakora ivyo atagenewe. Bibiliya ivuga ngo umutima wiwe uko niko wavuye kuhoraho. Si ivyo vyonyene, uyu mugabo yagiye kurangiza nabi cyane. Yirotuvye ari mu bapfumu, abahamagara ari agenda ku mupfumu amuhamagara imizimu. Yari umuntu yarobanujwe amavuta n'Imana kubera kwibagira. Abisirayeli bakwibagira iyo vyabagejeje, raba Sawuli iyo vyamugejeje kwibagira. Rero nagomba kino gitondo usubiza amaso yawe inyuma, wibuke amasengesho wasenze kugira urongogwe. Wibuke amajene wagize kugira uronke kajya kazi. Wibuke ubuntu Imana yakugiriye kugira ukizwe. Wibuke ivyaha n'umwuhagiro wavyo Imana yakugiriye. Wibuke imbabazi wagiriwe. Wibuke ivyaha nyene vyari bituremereye, twarabo gupfa rubi. Wibuke Bibiliya avuga mu Baheburayo abantu bibagiye umwuhagiro w'ivyaha vyabo, batakaza ukwizera kwabo. Wibuke Imana duhariye turi babi cyane. Wibuke Imana dukuye kure cyane. Wibuke Yesu. Wibuke urupfu yagupfiriye ku musaraba. Wibuke ko yambaye ubusa ku bwawe. Wibuke ko ingwara zawe zose yazishizeko. Wibuke ko ivyaha vyawe byose yavyikoreye. Wibuke ko intimba zawe arizo yishizeko. Wibuke agakiza kavuye mu kwibuka, umuntu acatakarira mu bindi. Wibuke urukundo rwawe rwa mbere. Wibuke ingene wakorera umwami. Wibuke ingene warushishikaye ivyizerwa. Wibuke commitment wari ufise. Wibuke ingene wakunda umwami. Wibuke akaramanto soprehedia. Wibuke ingene Imana yaturengeye. Ibuka ingene Imana yatugiriye neza. Ibuka bwizigwa bwiwe. Ibuka ko mu mwonga w'igitutu cy'urupfu yaguremesheje. Ibuka ko mu amazi atakurengeye. Ibuka ko no muri rutaguturiye. Ibuka ko muri za ntambwe yakugiriye ubuntu, akugira neza, usohoka amahoro. Ibuka ushime. Uyu n'umunsi wo kwibuka. Ibuka tachuri. Ibuka yagukuye ku Ascovelia mu mukungugu akwicarikana n'abakomeye. Ibuka Paulo yibukije abikorino, harababwira ngo ndabibutsa ko muri mwebwe atabafasoni bari barimwo, ndabibutsa ko atabakomeye bari barimwo, ndabibutsa ko atabanyabwenge bahambaye bari barimwo, ndabibutsa ko yabahamagaye bakuye kure cyane. Ibuka ushime. Ibuka iteka watewe ryo kwitwa umwana w'Imana. Ibuka ko wacise ingoro aho Imana iba.
ntiwaridinye ko Imana nk'iyi yambaye igiteye ubwoba yoza kuba muri wewe n'intege zawe na twa tuntu twawe nyene muga Imana yaremeye iyaza kukubamwo. Ibuka umuhagiro w'ivyaha vyawe. Yesu yatugiriye neza. Yesaya yaributse haravuga ngo yadukuye mu bisanze vy'amaraso. Hari ahantu twari turi tumeze nabi duteye ishishi atawo turaba ngo atwifuze muga Imana tugira neza iduhindurira izina itwita abo turi buno munsi. Uri umumama, uri umupapa, uri umujene umeze neza. Ibuka yagukuye, ibuka amaksida yakurenganije, ibuka ushime. Ibuka mentaria basonda rigabaya. Imana yantumye kukubwira ngo ibuka. Sinzi bikurindira imbere mugabanza wibuke. Ibuka vy'Goliati vyacitse umutwe imbere yawe. Ibuka za nkuta zatemba imbere yawe. Ibuka Karia mandosia. Ibuka ubwiza bw'Imana. Erega we ntiwarubereye ku bwiza bw'Imana bo muri wewe, ariko Yesu yaravuze ngo data ubwiza wampaye nibwo nanjye nabahaye. Wahawe ubwiza bwa Kristo. Ibuka ukugoroka twawe nk'ingabire. Ibikorwa ari vyaye kudushikanayo. Nta mashiganwa akwiye twari gutanga ngo Imana itwakire canke ngo duharirwe ivyaha vyacu, hariko imbabazi ziwe. Bibiliya ngo ni kubw'ubuntu mwakijijwe, nabyo nyene vyavuye kuri mwebwe ngo we kugira uwirarira, vyavuye kuri we nyene kubwiwe. Pawulo avuga ngo mboneke ndi muri we, nafise ukwanje kugororoka, nafise izanje mbaraga, nafise ivyanje vyirato, ariko nirata Kristo wenyene. Ibuka yaguhaye agaciro. Yaraguhaye agaciro. Ibuka yaraguhaye agaciro. Ibuka waratembye ariko ntiwahezeyo. Ibuka waragarutse kwegereza imbabazi nyinshi. Arakubabarira. Abantu bari bagushibuye, abantu bari bagutaye, sosiyete yari yaguhevye, nabo muvukana mbere bakwita intabwa, ariko uwiswe intabwa niwe yiswe umukundwa mu maso y'Imana. Yarakwiyegereje. Ibuka uno munsi twaje kwibuka. Ibuka ushime. Makira mesko vediga. Ibuka ufise ipantaro imwe, ibuka ufise ishati imwe. Ibuka ko wasenze ikaba yarishuye birakomeye, ko wasenze ikaba yarishuye ivyo birahambaye. Ibuka tekoria masakaraba, hikoromo takabaye, tekila masikaramaya, aramenke tiza karabaye, sobrikata. Ibuka nshuti yanje, zana kahise. Ndasenga mpemu iragufashe. Wibuke abana barara inzara. Wibuke yaguhaye amazi yo kunywa unyotewe. Dushime. Imana uyu munsi irikirareka amishimwe ryawe. Irikirareka amishimwe ryawe. Wa munsi rya joro waruzi ko ritazoca, none ntubona ko ryakeye, ntubona ko uno munsi uhagaze kuri itarike n'uno munota. Ibuka rero ushime mu izina rya Yesu Kristo. Mento briga zentaraba. Ibuka cyacanzo yagucira, none ntuzi yuko wari wagerageje vyanse. Ibuka kiya canzo yaguciriye, yabwiye abishengo nimuze mwibagire. Ibuka ushime. Ibuka malikroso melegemenda shelemende legebeya. Ibuka za ngwara zakamangana. Ibuka za ngwara yagukiza. Ibuka warugiye kubikimuga. Ibuka warugiye gupfa. Ibuka ushime. Rema sangre di belekansko veria maligro veliga mantelegro zivredia. Ibuka wewe ni ndani. Dawidi arabago jeni ndani ndesho nariki. Mbega umwana w'umuntu niki au mwibuka? Mbega umwana w'umuntu niki? Sekeriba baba Jekirabeya
zopira zikerema. Ibuka ntiwirengagize. Erega birakomeye, erega birahambaye. Askerebesia metobiyaba. Ibuka ya telefone yaguhamagara uzazaniwe utazi ibyo kugira. Ibuka ya message wakira. Ibuka vya bihe waduzwa. Ibuka vya bihe wahindurirwa amateka. Ibuka ushime. Ibuka ubuntu wagiriwe. Ibuka ya peredofre yamagara utazi yuko uzonkamwo ariko ugacubona wewe nyene. Ibuka ushime. Ibuka ko wadandaje bigacamwo. Ibuka ko warinzwe. Ibuka ko warinzwe, urindanwa n'umuryango wawe, urindanwa n'umutware wawe, urindanwa n'ivyawe vyose. Ibuka turiko turashima. Ibuka isi nta mahigwe yaduha ko tuzovamwe abantu, ariko Imana yaduhaye amahigwe turi abantu. Isi nta mahigwe yaduha mu banoble twari turimwo, ariko Imana yatugiriye neza iradutoranya. Ivyanyuma byo mw'isi ibihindura ivya mbere. Mato zikaraba ibinyantege nke ibihinduramwo ibinyenkomezi. Yaradutoranije. Melikozoveria. Ibuka ntuvyitirira abantu. Ntuvyitirira abaonke, ntuvyitirira abapapa, nimuvyitirire igihugu, nimuvyitirire amazari. No, ibuka ushime. Hakirabaya Melikozotaraba. Hanga amaso Yesu. Intahe zikomeye ziri imbere. Hanga amaso Yesu. Erega Petero yarahagaze ku maso kubera hanze amaso Yesu. Yarahagaze ku mazi kubera hanze amaso Yesu. Imipfunda naco yamugije, ikiyaga nacyamutwaye, yaratenye arahagarara. Hanga amaso Yesu. Irate Kristo. Ko yakoze biriya nibi navyo azobikora. Ko yakoze biriya nivyo navyo azobikora. Ko yakurinze hajya nazokurinda. Ko yagucira inzira hariya nazogucira inzira. Ko yakwisa izina ngaho n'ubundi azokwita irindi zina. Hakeria emaligo velia telibre zovelia ankrizopata. Dufise ibihamya byinshi, twiyetse ko intahe zikomeye z'ibyo umwami wacu yakoze zitwemeza ko iyo tujya ari heza, zitwemeza ko dufise ku mugambi ukomeye umwasi adashoboye guhindura, zitwemeza. Mama, ntiwibagire uko ugise, warasenze amasengesho yose ashoboka. Ntiwibagire uri imbere y'igambugita umuganga agomba akugire cesarienne, hariko wasenze amasengesho yose ashoboka. Uravyuka ubona urikanguye, ni waruzi bigiye gukwirikira, ariko warabayeho kandi uriho. Bibiri ivuga ngo naravuze ngo baho retaria rigabazotelebe. Ntiwibagire mentuzikaraba, nubifatanye n'ivy'umubiri. Paulo yavuze ngo twirata Kristo, nitwirata ivy'umubiri, twirata inkomezi ziwe. Ndavyibuka ijoro rimwe asanga ngirira neza, ndavyibuka umurango umwe asanga ngirira neza. Nawe naje kukwibutsa Yesu aracyari wa wundi. Ese message kugira ngo uko yari ejo uko yari ejo. Ujya yakoze bijya erega ntarahinduka. Buza umutima wawe kwiganyira, buza ivyiyumviro vyawe kwangara, buza amajwi icecekesha amajwi yose hakubwira ngo ntibizocamwo. Erega turafise ibihamya, intambwe yarapfuye. Turafise ibihamya Yeriko yarabomotse. Turafise ibihamya Goliyati yarapfuye. Turafise ibihamya ikiyaga gitukura carugurutse. Turafise ibihamya. Ntimwibaze ngo ikiyaga gitukura cari coroshe, profondere yaco yari nini cyane. Abashakashatsi bavuga ngo yoba yangana ni ibirometero 2,000. Ubwaguke bwayo bwari bunini cyane. Maso prakata. Hariko Imana muri ivyo bikomeye yaraciye inzira. Hariko Imana muri ico kiyaga yaraciye inzira. Abishe baca nk'ahumutse.
ibuka iyo mana niyo mana yawe yagaburiye Eliya, imugaburira ikije mu bikona. Iyo mana yacari ya mana, Imana yagaburiye abishe muri Egiputa, ibagaburira mu bugaragwa. Iyo mana yacari ya mana nyene. Muri ivyo nyene yo hatobora iriba ry'amazi, no mu gitandara cy'ibuye yaratoboye iriba ry'amazi. Alibaragadosi, no muri ako kantu gatonya ubona, Imana yigeze kubaza Mose, iramubwira ngo Mose ufise iki? Ufise iki? Aramubwira ngo ufise inkoni, ati irakwiye. Nanjye ndakubwira ngo ivyo birakwiye, ivyo bikeye ufise birakwiye. Ni Imana ikura ibikomeye muri bito, igakura vyinshi mu busa. It's our God. It's our God. It's our God. Telebo saradagaba. Delebo salamandagaba. Shima, 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 shima. Injira mu kirere cyo gushima. Injira mu kirere cyo gushima. Ya. Ntuzopfa uzobaho ufise ibihamya. Ni kenshi urupfu rwaguhamagaye, ariko ijwi ry'Uhoraho riraguhamagara, rirakubwira ati ngo baho, rirakubwira ngo baho, rirakubwira ngo baho. Si impuhwe za Satani zatumye tuba turiho, si impuhwe z'abasi zatumye kuba tuba turiho. Ko atari bo n'ubundi tuzobaho, ko atari bo waduhagaritse natwe tuzobaho. Biyava ngo arahiriwe umuntu yizigiye Uhoraho, Uhoraho akaba inkomezi ziwe. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, atizoparia. Azoba nk'igiti gitirirwa kiriganyira mu gihe cy'uruzuba, azokwama igihe cyose. Hagati yaba uragiye gusubira gucurika, uragiye gusubira gushurika, uragiye gusubira gushurika. Hamuzana ivyamwa, igiti cyiswe ingumba kiragiye gusubira kuzana ivyamwa mu izina rya Yesu. Igiti cyiswe ingumba kiragiye gusubira gushurika, igiti cyatemwe kiragiye gusubira kunaga mu izina rya Yesu. Mentaria hebeliga mantakaba. Mu izina ry'iyo Mana ikomeye ndadekaye ngo imisozi iri imbere yawe yigaburemwo kubiri, icika ibiyaya. Menturabaya, mu izina ry'Uhoraho Imana ikomeye yakingiye abanyegiputa ingwara zose, ndadekaye uburinzi mu magara yawe, ndadekaye uburinzi mu magara yawe. Kanseri ibe kure yawe, diyabete ibe kure yawe, malariya ibe kure yawe mu izina rya Yesu. Icyitwa ingwara cyose kibe kure yawe mu izina rya Yesu. Imana ndiko ndavuga, ndazi ko ibishoye, ndazi ko ibishoye. Ikurindane n'abana bawe, ikurindane n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, ikurindane na famiye yose mu izina rya Yesu. Twe turi bake, Imana yarinze imiliyoni zibiri z'abantu, abaye musini bake. Ndasenga murindwe mu izina rya Yesu, muzotaye hageze, muhejeje ivyo mwatumwe. Asobriga soveye, ndavuga ngo urupfu ntiruzobakimiranya mu izina rya Yesu Kristo. Metubriga zentalaba, ingwara zibe kure yanyu, ukukonyera kose kube kure yanyu. Yavuze ngo nzobereka itunga rishijwe mu mwijima, itunga rishijwe. Ndasenga ibishijwe amaso yanyu ahabwe kapasite yo kubibona. Ari ibishijwe ku isoko, ari ibishijwe muri quartier, ari ibishijwe Imana yugura amaso yanyu, ibishijwe ibibereke mu izina rya Yesu. Ebrizovelia Eligabaya Eribababababa. Inkuru y'Abisirayeli, bimwe mu byinyigisha nuko umwasi wanje ivyo yankoresheje vyose arangunga impembe muri Egiputa. Imana ibihembeye, yabaye izahabu zaho, ibaha amafeza yaho, ibaha utwato tw'abasi babo. Irababwira ngo mugende mubitwaye, mwagunzwe igihe kinini. Nanjye ndasenga umuntu wese yagunzwe impembo yiwe hano mu izina rya Yesu Kristo, wishugwe impembo yawe. Imana ikwishurize, Imana ikurenganure, Imana ikurenganure, Imana ikurenganure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana ikurenganure mu izina rya Yesu, Imana ikurenganure. Ekabarada lenteke bedegebe andiga bando sitalaba
ariko ndiko ndabona igiti gishuritse, ndiko ndabona igiti gishuritse, ndiko ndabona igiti kigiye kuzana ivyamwa. Mentika bindo sitaria. Ibicaniro bivuze iki imbere y'Imana yacu? Imivumo ivuze iki imbere y'Imana yacu? Amabariyeri avuze iki imbere y'Imana yacu? Mbega ivyo bivuze iki? Ivyo biguteye ubwoba bivuze iki ku Mana ikomeye? Wasabye ikintu kimwe uyu munsi gusa, kwibuka. Wasabwe kwibuka, wasabwe kwibuka, wasabwe kwirata mu nkomezi z'umwami, wasabwe gushinga intahe, wasabwe kuvuga, wasabwe kuvuga inkomezi z'inyenkomezi, wasabwe. Ni Imana y'amateka, kandi amateka yayo yuzuye isi yose. Mwitegeko Imana igiye kubaremera ishimwe. Imana igiye kubaremera ishimwe. Sindiko ndavuga so wanje, ndiko mvuga Imana. Imana igiye kubaremera ishimwe rishasha. Sindiko ndavuga umukoresha wawe, ndiko ndavuga Imana. Imana dukorera. Ega sakamana, sakamana, sakamana. Ni Imana atari bayare, irigendera irikorera, nawe ituma ivyo igomba gukora irabishitsa. Oya, tugiye gushinga intahe tutigeze dushinga. Tugiye gushinga intahe tutigeze dushinga. Hari intahe tumenyereye gushinga, hari intahe zimenyerewe ngaha mu karere. Muga turagiye gushinga intahe tutigeze twumva, zizozana iminzereri mu matwe yacu, zizozana gutangara kudasanzwe muri twebwe. Amahanga azovyumva atinya Imana yacu, amahanga azovyumva atinya Imana yacu, amahanga azovyumva atinya Imana yacu, amahanga azovyumva atinya. Igihe kimwe abasi b'Abisirayeli bumvise amakuru y'ivy'Imana ikirakora hagati yabo, baratinya bacika ivuto, baravuga ngo iyi Mana yabo izotumara, iyi Mana yabo izotumara, iyi Mana yabo izotumara. Ibi nivyo bigiye kuba kuri Satani, ibi nivyo bigiye kuba mu gicaniro cy'iwanyu, ibi nivyo bigiye kuba ku mizimu y'iwanyu, ibi nivyo bigiye kuba ku bukene bwugarije umuryango wawe, bigiye gucika ivutu bihunge. Tugiye kubipresenta Imana, tugiye kubipresenta Imana, tugiye kubipresenta inyenkomezi, tugiye kubi baze baramu. Umunwa we wahindukiye guhezagira Abisirayeli. Hasohoka ijambo ravuga ngo ninde yovuma ab'Imana yahezagiye. Iryo jambo rigiye gushitswa. Ninde yovuma ab'Imana yahaye umugisha? Ninde yosubiza hasi uw'Imana ikiraduza? This is our mouth, this is our mouth. Metariba sete, reba ba 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 ba, ebaraga ba 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 ba, zopa parupa parupa parupa, jekerebe rimate kabaya. Paulo yabwiye Abaroma ngo ukwizera kwanyu kwamamaye hose, ukwizera kwanyu kwa kwigisagara cyose bigiye kuvugwa muri kino kibanza, kukwizera kwacu kwamamara ahantu hose, ukwizera kwacu kugiye kuvugangwa everywhere. Ati pastor ubizi gute? New revelation y'Imana, new dimension. Hari yindi dimension. Igihe cyose ugizishirirwa ry'Imana hari yindi dimension. Turagurutse, turagiye ku rundi rwego, turagurutse mu izina rya Yesu.